reka kumvugisha genda ukubure umfashe Karine kukubura kari muhumukuza kubure kone Mama. urabizi se Dababaye. kabizu Wesheri wanje Mama. none kurankwega ibisuko Jewe. ukurankwega ndakunda hegi reka kunkwega ibisuko Bonjour, bon après-midi. Hi very much. I'm coming back. Coucou les amis, hi guys, welcome back again to my second YouTube channel. I was missing you guys. Nandabakumbuye cyane. J'espère ko namwe mudukumbuye, munkumbuye abakorege wanje nkuko tubakumbuye na twebwe. Ejo niho nibutse ko mfise YouTube channel yindi ya kabiri. I was like, oh my god. Navyutse numva nkumbuye gukora kubera ko maze imisi niruka mu bintu bitari vyanje pe. Niruka mu bintu vyinshi, twaribwe, kwiruka mu kugaruza ibikoresho twanyazwe, kwiyumvira plan B mu gihe bitagarutse vuba, tudusha dukora gute. Déjà ça fait un mois ukwezi kurenga tukicaye, entreprise yose iricaye, abakozi banje bose baricaye, jewe n'abandi twese turicaye. Bon, c'est vrai turafite ibindi bintu dukora mugabo kajya karakazi kari the main one kuri twese, kuri benshi muri twebwe. Rero urumva somehow hari ikintu nyene kiba batwi mu kutwiba kamera batwivye n'indi partie nini y'ubuzima bwacu. Nibaza ko kuva ntangura ari rya mbere mazi ukwezi ntariko ndakora ibiganiro. And hariho iyo vide ndiko ndumva. Anyways, merci ku bantu bose bariko badufasha amasengesho, bariko baraduterera kugira dushobore kugaruka ku kazi vuba, abantu batwandikira tubwira ubuzima burabishe, atazawe vibes. Tuzogaruka vuba. Anyways, I know ko hariho ibihuhusi vyinshi, munuko murumva hariya, ibindi biri hariya, natwe turicaye turatekanye ku munwa of course. Nta kintu turiko turabivugako kubera ko ivyari bikeneye ko tuvuga twarabivuze, hanyuma ibisigaye vyinshi n'urusaku. And kumbona jewe ndiko ndaza kwinteragisa mu bintu vy'urusaku vy'insaku ntimubinzimu kandi ntimuzoyimbonamwo vuba. That's why mubona ata kintu turiko turabivugako. Antuka nihagera ko tubivugako tuzobivugako ariko hazohageze ko tubivugako. Le but rero yo kugira ngo natse kamera uno munsi, first of all I was missing you. Nandabakumbuye cyane. Mugabo kandi nanumva ashaka kuganira na mwebwe. Ashaka kuganira n'abantu bankurikirana, surtout abantu bakijijwe. Abantu bakijijwe, abantu mwamenye Imana, c'est vrai ushaka kuvuga ati je sindi umukizwa mugabo at least uremera Imana. Ni mwebwe ashaka kuganira na mwebwe. Nashaka kubapartager un peu histoire de ma vie, partie y'ubuzima bw'iwanje kuko murabona c'est vrai naje hari igihe nicara nkiyumvira ibintu nabikoze gute, ibintu nabishoboye gute, how koma ibihusi nabirenganye gute, uyu musozi nawuduze nkawumara. Ndazi hari abantu benshi banambwira aussi tu es forte, comment tu fais ça, gute bino bintu ushaka kubicamwo ukaguma uri zen, ukaguma uri kurabandanya baho ubuzima bwawe, ukaguma uri kurabandanya gukora nk'ibisanzwe. So nari ndiko ndavyumvira ejo mu gitondo navyutse ndasenga, and then hama ndagira akanya gato ko kwiyumvira, kugira reflexion yo ku buzima bwanje. Cyo numva nuganiriza abantu banje. Aho gasukre gahora kamfasha kubandanya. Aho gasukre gahora kamfasha kubandanya ufite gushira amanga, shiza amanga malgré ko bakora bibihubusi biri ozi ici, ozi là-bas, ozi ya, ozi mugabo jewe nkaguma ndi wa muzi fidèle à moi-même.
ndi fidele kuri jewe ku maproje yanje ku buzima bwanje ku bantu banje bari hafi ku vyumviro vyanje ku maconviction yanje kubera ko des fois hari igihe ibintu bikubana vyinshi ugasanga uriko uranaduta ku bintu bica mu mutima wawe no mu mutwe wawe kumva umenga wowe ni wowe uri kurihenda alors que uri mu nzira nziza kubera ko ibintu ari vyinshi kumva umengo maybe I am wrong c'est vrai hari igihe usanga abantu jewe no kuri je ndi umuntu hanungwa antfata je ndi umuntu hanungwa ndi umuntu yumvira mugabo kandi sindi umuntu ari influençable oya jewe umanuye n'ikintu cyangwa nkumva ko aravuga ikintu ndicaje nyine nkaciyumvira nkavuga ati maybe bari right maybe no kuravuga n'ivyo reka ndagihindure canke bariko barashaka kunkubisha kunkoresha amakosa and then nkaguma ku maconviction y'uwanje kuvyo jewe nizera kurusha ivyo abantu bako baravuga iyo uriko uravugaho n'abantu batanzi tutazinanye banumva abantu kweri batagira banibabaishe mu Giswahili niko bavyita. Anyways rero ntivyoroshe na gatoya ntivyoroshe gose kubona uri kuravuga ko ibintu vyinshi des fois abantu bavyemera bakora kuvuga ko rero hari igihe nawe hagera igihe ukavuga ati maybe legend ishobora kuba ameze uku canke imeze uku unye iyo utari umuntu wiyizi canke utari umuntu uko urafashwa n'Imana birashika ugasanga uciye mu nzira itariyo. Rero there are 2 tips that I'm going to share with you zituma nguma ndi ferme kuri jewe ku Mana ku bantu banje no ku vyo jewe nizera. Icambere ndashima Imana cane gose n'ibintu iyo ndavyumviriye sometimes ndarira sometimes ndicara nkashima Imana nkavuga ati merci ko warantoranije kuva nkiri mu nda ya mama. Je nakuriye mu muryango kijijwe c'est vrai nakuriye mu muryango wanashimye mutifise dafise vyinshi mugabo ako kantu ko nyene ko narakuriye mu muryango uzimana mu muryango nyigisha gusenga baruvume ngo n'ubutunzi bukomeye nakuranye mugabo rero hari usanga umuntu aza kubihoma akayamaze gukura ariko arabona bwa buntu bwo kuva akiri umwana bwagiye buramukurikirana kubera amasengesho y'abavyeyi canke kuba yarakuriye mu ishengero yarakuriye mu ijambo ry'Imana. Je nakuriye muri Pentecote entre nukuri sinababesha ibintu des fois hari ibintu nakuriye muri Pentecote ego hari ibintu nyine bizera je ntizera hari ibintu vyagezwe vyabo ntigeze nizera kuva nkiri mutoya n'ubu ndabihari ibintu vyinshi mpinga vraiment aba Pentecote bakora bidahuye n'ijambo ry'Imana bihiye kuri kutumi y'ishengero ndabivuga uko wonye jewe rero kora ko nigishwe gusenga ku giti ciwanje ngisho gusoma ijambo ry'Imana namwe muyeruka umufisi arakuganiriza sivyo kamenya ibintu vyo nibitari ivyo mugabo irya fondation umuntu aba afise irya fondation kuvyo kuja muri Sunday school bakwigisha ijambo ry'Imana twe ahantu twasengera twaraburuka ama verset biblique tukaziburuka ama dimanche iza tugasita verset biblique twize dimanche iheze. Rero uko kuntu nyine watwigisha gusoma ijambo ry'Imana kuriboroka des fois hari baduha utumbombo dukado mu gihe twavuze imirongo myinshi yo mu Bibiliya ivyo bintu kiri umwana mu murengana ibintu bisanzwe mbwo maze gukora niho ubona ati urazi Bibiliya suko Jean nguru umusonye wa hatari suko nguru umusenzi wa hatari suko nguri entre temps just ndumu religieuse just ndumu nyedini nuko navuze mpane ko tanakuri mbwa hari ibyo madini byinshi ndabiraba nkabisuzugura pe nkabona ko abantu bakora hubisha abantu kandi bakagendera ku vyagezwe byagezwe by'ijambo ry'Imana. Rero singira mvuge nk'umunyedini singira mvuge nk'umuntu ari très religieux cyangwa umuntu yitwa ngo rasenga cyane gose umunyamasengesho watari oya ngira ndababwire nka jewe nkawuzi ibintu birabimfasha sivyo tureke ivyaba cyangwa ivyaba anye je vais partager ubuzima bwanje kugira ngo maybe hari igihe nawe ushaka kugufasha mu by'ukuri ucamwe mu buzima bugoye cyangwa mu buzima nyene ibintu abantu Kristo cyangwa biba bigoye. Rero des fois igihe tuba dukeneye ko twumva maybe témoignage y'undi muntu kuntu abicamwo kuntu abibamwo kugira dushoboye kumva ko natwe hari espoir yo gushaka kubivamo. Anyways ndababwira ko je nakurire mu muryango kijijwe I thank God kuri ico kintu kwavye yampaye no kuri mama wanje ahari qu'elle repose en paix. Un jour musi ntuza kwabwira umuvyeyi wanje mama ndababwira ukuntu uyu muvyeyi yandeze yari umuvyeyi yari exceptionnel
je mama yarankubitira kuja gusenga kandi nkiri muto n'umenga ariko arambonera umengo ariko araguhotera mugabo maze gukura niho wumva niho umenya agaciro kavyo. Rero gukura narigishije gusenga ugakurana n'umuvyeyi ubona ukuntu asenga. Mama ndiko mvuga mama kubera ko mama nyene niwe mama twabona ariwe muntu w'umunyamwuka cane muhiri wacu kurusha n'abandi bantu bose jewe wanashimanze. Rero n'ubu nkunda kuvuga n'ubu nkunda kubwira abantu ati Imana mama Shadrack ntimukayikineko. Mama Shadrack c'est ma mère. Abamuzi baramuzi ari mama asenga cane pe, asenga cane. Twaramubuze kubura umuvyeyi birababaje mugabo jewe igihe cose nibuka ko yitahiye yaruhutse n'umega umutima wanje uraremye ahubwo nkasanga ngira ngo nze mpeze nkawe. Jewe rero narakuze nigishije gusenga des fois nkagenda nkubiswe des fois nkabipinga mugabo kada kantu hari ubuntu Imana age masengesho abavyeyi bacu badusengera aradukurikirana ukabona hari ibintu nyene nawe ugenda urakura ucamwo bitahura ukabona ko atari kubera kurenze atari kubera ko uri right kurusha abandi bantu bose mugabo ari ubuntu buvuye ku masengesho abavyeyi bacu badusengera. Alors ikintu ca mbere je gihora kimfasha mu bigende ko ndaca mu bintu bikomeye mu bibazo bikomeye ndasenga. Haba bavuga ngo netwe ntidusenga nyine twebwe ko bishika tukiheba tukagera kuri ivo kwiyumvira kwiyahura kwa ibintu bitubanye byinshi tukaya ama business yacu agahomba tukugara. Twe ntidusenga murasenga sibyo mugabo mwizera bingana gute? Mwizera iyo Mana bingana gute? Sometimes hari igihe mpora niyumvira ku Barundi nkumva umutima wanje wabaye bavuga ngo dufise population abantu bizera Imana genre bakijijwe nyinshi kurusha abana shima batemera Imana ngo ugasanga abantu ntituriko turagendera mu comment dire mu buzima bw'umuntu yizera Imana. Je namavuga nti nene nimba nizera Imana y'Aburahamu yamuhaye umwana ku myaka 90 asarika akavyamwa afite imyaka 90. Imana yatumye Abisirayeli baca mu kiyaga kikicamo kabiri. Imana yagaburiye Eliya itumye igikona. Imana yagize ibi n'ibi. Imana yatoye Esther ikamugira umwamikazi. Yari umuntu w'umu esclave ari hariya hasi Nyarucari. Iyo Mana Yesu yarahindutse. Eske Imana irananiwe je kunkura muri bino bintu? Muga des fois ugasanga urakijijwe urizera Imana mugabo nturi kurizera ofongo wizere ko iyo Mana wizeye atakintu na kimwe kiyinanira. Atakintu na kimwe kiyinanira. Je nshaka guhagarara kuri kino kintu kubera ko jewe ni clé yanje vraiment ni clé ituma n'urufunguzo rutuma mbandanya ko jewe ndasenga hama nkabwiye Imana ati ibi rero urazi ikintu kimwe ibi ndazi ko bishobora. Ndiko nca muri bino bintu urana jewe ndipangiye maybe nabuze inzu yo gupanga nabiko ndeko ndaburabuzwa hana ngira Imana ati mve amazu yose urazi ahantu inzi jewe mbere urazi ahantu iri jewe ngira ndasenze uragiye mu kazi nagikondanya ubuzima bwanje usike uragitekinika mba mfise ukwizera kwa kundi ngira nacaye muvuga ati mfise ukwizera kutagira sense kandi niko bisanse kugenda. Ntushaka kwizera Imana uri kurisigariza agapande akaanye kubera ko Imana niyizi inzira uri sanse gucamwo niyo utari sanse gucamo. Kandi simvuze nk'abakazwa bababwira ngo musenge muce mwicara muce muteye mucira ngo Imana ngo aza gukorora mu mani uvuye mwijuru. Oya yavyo bintu cyose byo tukirimo. Oya izera badabahaca umugani mu Kirundi ngo Imana ifashe yifashije. Senga wizera Imana hamubandanye uyisabe iyi-guiding amaparte yawe i-guiding ibikorwa vyawe vy'umunsi i-guiding ivyumviro vyawe i-guiding amajambo yawe i-guiding ivyo uza gukora byose kugira ngo ishobore gushikana kuri yanyu ishuri kurasengera sivyo. Jero ndi umuntu sevre ndashikirwa n'ibibazo vyinshi sevre hari gihe nanje byashaka nanje nkiheba mugana ndamenyesha ko si ibintu bifata umunsi canke iminsi bikurikirana. Oya ko shitani arahari kandi arakora nanje ahora ingendera kaza kanyangorera ibintu byarakunaniye ibi bihebe ibi vyagenze kuraba abantu bose bakora kugwanya arawe ko bigenze unye
bigashika nanje nkiheba nkacika intege amakora ko umusenga uzi ko ufise mwemuyera nawe agaciza akaca kongorera ati ibuka vya bindi Imana yarabikoze ibuka ahantu Imana yagukuye ibuka uzi uwo warure muri 2018 2016 2015 ibuka ahantu waruri raba ahantu ugeze uyu munsi donc uyu munsi n'ugira uvuga ngo Imana ibi nishaka kubikora gacamu ndasokorotse ndabandangije ubuzima bwanje ko bavuga nti none Imana ibindi byo ari bikomeye kurusha ibindi ndacangwa no munsi ya dayo why none ibinye bizakunanira Imana nkabona kandi jewe amasengesho yanje menshi vraiment ndayagaidinga mu gushima Imana mu kuba thankful kuko c'est vrai hari igihe umuntu aca mu bibazo byinshi ugasanga ariko asenga amasengesho kwidodomba uri kwidogera Imana kuri ki wagize ibi kuri ki waretse ibi kuri ki uri kurareka abantu bancokore kuri kurareka abantu ngo kuri ki inzara igira inyice kubera iki nabuze akazi kuri ki nabuze ibiraka kuri ki ndugu yangu nta bintu byiza Imana yagukoreye okay sawa ja mu bitaro abantu bagwaye ringene bangana ufise amaguru birakora neza ufise amaboko birakora neza ufise amaso atagwaye nturi mu bitaro uri muzima iyumvire est-ce que c'est pas la grâce ça est-ce que c'est ubuntu wavyutse urahema yego mama wabuze mahera uri kuriyumvira ntuza kugura amahera yo gufungura no munsi mugabo au moins urafise serveur kwiyumvira ntushaka gukura amafaranga nturi kwa rojanti urafise amaguru yo kuja kurondera amafaranga ntiwavunitse est-ce que c'est ubuntu kutubanza ugashima Imana ko ivyo bintu d'abord byiza Imana yagukore hamwe ubone kuyiyo roquette yindi ibintu itarakora aho ni abantu benshi kenshi twihendera usanga umuntu yagiye yisundishije iminsi 40 ariko aridoga gusa papa wanje ariko natubwira kera tukira abana akatubwira ngo hari umugani aducira akatwigisha kuvuga merci yatubwira ngo merci amazi mapere ya padiri ça c'est mon père ariko atwigisha ko umuntu ariko arashima ubundi bituma bihakuhaje umuntu ariko arasaba kumwongera kubera ko wabanje kubaho connaissance canke reconnaissante ku bintu bikeya uwaronse canke ku bintu bikeya umaze kuronka bitera kuhaje uyo muntu kukongera ni Imana nuko nyene ndabona Bibiliya murabizi ko Bibiliya ivuga ngo Imana ngo yicaye mu mashimwe abana bayo sivyo Imana irakunda iciwe Imana irakunda amashimwe irakunda iciwe irakunda amasifa banzu yitazire banzu yibwire kwiteza banzu yibwire kwirenze ntamubone kuyiririra ubone kwibwira ati rero ni Imana rero biko biranitrakasser le cœur binaniumiza birambabaje ndabanu ngaha anye ufanye ukoreka twatuntu twahora ukora ndiko ndaba ama tips yo gusenga mwizera kandi musenge mwumva imitima yanyu iruhutse kubera ko muko bibwira umuvyeyi wanyu nuko bibwira Imana ibakunda ibitwararika Imana ibamiza kwijisho ivyo bibazo birabifise ego mugabo ntibagire ko biri munsi ko Imana itashaka kunanyira Imana ntibagire ko biri munsi y'ivyo imaze gukora kandi kwitakwanka Imana barabizi ko ituranya ku butuni ntiraba ngo uyu mwana n'umwana wo kwanaka ngo uyunye ngo bafise ama privilege na oya ira mu mutima wawe hamika ikagufasha ku giti cyawe bitarabiye ku byiza umaze gukora ko bimaze gukora ica kabiri eske birashika mukisonzesha parce que moi si j'ai ibibazo vyambanye byo sawa c'est comme si c'est bari rappel y'Imana impayati harageze kugaruka tukayaga je na wewe je sindi umuntu nababwiye ko ntagira ndababwira nk'umuntu w'umureligieuse ngo umuntu wisondesha cyane ngo umuntu asenga cyane ngo umuntu agize nte oya vraiment ndababwira again ibintu byo bihora bimfasha mayibuze nawe uzobigerageza ariko usanga biragukoreye kwisonzesha vyerekana humilité ubuciye bugufi ukemera kubaza umubiri wawe kugira ngo Imana d'abord nayo nyene ibone ko wahevye ibindi vyose kugira ngo uyiyegereze uyihamagare muvugane mubonana Imana ni jewe nawe uyu mwanya
feel like I'm crying. Sorry. nagira ndabankuhaje kuza muri Yisundisha sometimes sindababwiye Yisundisha nka Yesu nk'isi birongere mu bugaragwa ndakanda kumenyesha ko naho kusundisha demi journée igice c'umunsi Imana iraha agaciro igice c'umunsi wisondesheje kandi ivyo uza kuyibwira izobikora kubera ko waciye bugufi urayihamagara nk'umuvyeyi right kandi abate monyaje yanje gatoya sinzi impamvu bahebuje nire mugabo nibaza ko kuri kubera nibutse ko igice sinzi nta na rimwe ndigira nisondesha ku kintu Imana ntigikora yeah ça c'est la vérité nta na rimwe ndisondeshereza ikintu Imana ntigikora maybe ikintu ntaraha agaciro mbone ko kintu ndagikene cyangwa ko kimbangamiye ngo ndacisondeshereza sino igihe cyose nisondesheje Imana yaranyitavye kandi narayibonye kamwe hari igihe bidashika umwanya cyangwa bidashika ngo jango gihe uvyiteguriye mugabo wumve ngo nta sengesho na rimwe Imana ita muri poubelle nta sengesho na rimwe Imana ita muri poubelle. Je vais vous raconter une histoire de ma vie. Kera nkiri muto nibutse ko nari niga 9e j'avais 14 ans 8 ça oui nasib as of kugenda email telecommande sishamo volume mugabo sishamo volume sawa yeah nice mbwa sishamo volume wabyemeye ko atakagira video katavugisha abantu sawa iyo telefone n'umuntu hari n'abantu Sonic nguyu ngaha umubona wala cara hajya anyways ico gihe ahantu nasengera twari turi muri 40 jours ya jeûne et prière nari nkiri muto nari mfise 14 ans ndibaza 14 ans c'est votre nari mfise 15 ans hama I took your fasting and prayer very serious nari nkiri muto mugabo narayifashe au sérieux ndakora 40 jours yose ndayiheza ndamenyeshe ko nta mwaka uheze nibuse ikintu nari ndiko ndasengera ico gihe nta mwaka uheze nariko ndasengera iki exactement ico gihe ndavyibuka nari ndiko ndiyumvira ku buzima bwanje ndaraba ndiyumvira ahantu navuye ahantu Imana yankuye hariya hepfo hasi gose ya ingira uwo ndi no munsi ingira wa muntu muri ko muraraba uyu mwanya ndavuga mukanyumviriza abantu bakuze abantu batoya turahura bakambira ko bankunda bamwe bakambira ko ndababera akarorero ndi example yabo bamwe bakambira ibintu nyene narabibona ndiko ndavyumvira haguma numva cyangwa des fois ngenda ndumva umengo why kweriki jewe kweriki numva umengo ndi normale ndi umuntu umwana pasha drake araho tu nta birenze nta muntu muri famille wacu yateye imbere ngo ikintu c'igitangaza ngo mvuge ndafise umuntu ndabirako ngo iki mugabo nyene just like that mbona Imana irampagurukije ingezo ndi uno munsi. C'est là où je me suis rappelé que narabisengeye nkiri muto ndavyisonzeshereza iminsi 40 nari nkiri muto mugabo na mutwe umuntu cegana nigano ivyo naniga kuri CP Point nkasengera mu Ngagara 9 igihe nava ku ishure 13h dusubi ko twasubira 3 fois par semaine
dusubira kw'ishuri sinataha naja kuri eglise nkasenga de 14h à 15h nkaca nsubira kw'ishuri n'amaguru nkaca nsubira kw'ishuri nkiga après midi hama nkataha muhira ku mugoroba nkabona gufungura mvuye kw'ishuri pendant 40 jours again nkasubira nkava kw'ishuri hari abantu twasengana twiga mu nzira zimwe twarahitana tukaja gusenga aya masaha ya midi de midi à 14h hama Imana ni nziza Imana ni nziza sinababesha nari nkiri muto je savais même sinari nzi ampleur yavyo sinari nzi nukuri sinababesha ndababwira ko nanavyiba nari bagiye nivyo nari nasenga ico gihe nagiye kuvyibuka nyene ubu nkuze ndiko nivira ku buzima bwawe ati rega warigeze kuvyisonzeshereza ukiri muto ico gihe nasenga mvuga ati Imana uzungira umuntu adasanzwe uzungira umuco w'isi ungira ico gihe twari dufise teme yo gusenga kuba des vases d'honneur aho twasenga ico gihe twaca bavyibuka niyo yari teme y'iyo 40 jours kuba des vases d'honneur kuba abantu badasanzwe kuba ibikoresho vy'Imana kuba umunyu w'isi umuco w'isi hama ndavyisonzeshereza ndabigira umutwaro ndabisengera nkiri muto ntabona ngo ivyo bintu bizova bizogenda gute look at me now mu mafuti yanje yose nakoze muri iyo periode mu makosa yose nakoze mu kuja kure y'Imana kwanje kose mu kwitwara nk'abamenga nta bwenge ngira nta Mana nzi mu buzima bwanje Imana ntibagira iryo sengesho ntiyagiye kora kungira ngo kora yararavye mu mutima wanje wari sincere ico gihe avuga ati uyu mwana nzoyimukorera kandi murabizi Imana yacu iyo isezeranye irashitsa rero jewe ivyo bihuse byose mubona biriko biramba kwa ivyo mubona vyo n'ivyo mutabona biba biri mu buzima busanzwe muri vie privée kuko ubuzima bwanje nawe butandukanyije gose hariho ubuzima Oziane hariho imitwaro ya Oziane hariho ibintu ncamwo nka Oziane mudashobora kumenya hari ivyo ncamwo nka Ozi muhora mumenya rero ibintu bihora binkomeza n'ivyo bibiri gusenga no kwisonzesha no kwizera rero iyo ndababwiye ati jewe sindi gitangaza ndi umuntu nka mwebwe ndi umuntu araho tu ndi umuntu bishika ubuzima bukanka ndi umuntu bishika ibintu bikamucangana kandi ari ibintu igihumbi n'ijana defo hari ibintu biza bikagwira rimwe byose kuvuga none je nakoze icyayi kiye kugira ngo n'ibintu byose bingwire ko rimwe ebana bikaza bingene bikaguhungabanya pe kaguhungabanya hamwe dutangira ngo kwizera kwawe mugabo muze murasenga mugumane mwiyumuyera azoguma bongorera bakomeza abagayidinga kugira ngo ejo muze murasohoka mufise intahe muvuga kugira neza kw'Imana rero c'est vrai n'ubundi ko nca mu bintu bikomeye hari ibihuhusi vyinshi biriko birangwanya hari ibintu vyinshi biriko biragerageza gushakinga my faith mugabo again my God is greater than all those mountains. Imana yanje irakomeye, Imana ya mama wanje irakomeye kurusha ibihusi vyose, Imana ya papa wanje irakomeye kurusha ibihusi vyose, kubera ko ni kenshi nayibonye mu birenze ivyo nkabona inyereko ukuboko kwayo gukomeye. Rero namwe ndabifurije kumenya iyo Mana no kuyizera nk'ukuntu ndayizera vrema. Mutahure ko umubonye bibaye vyinshi niho Imana haba hageze kwikora kugira ngo yigaragaze. Nabwo Imana irakunda icubara, hari igihe Imana ibira kugira ngo banze bibe vyinshi kugira ngo ntuzuvuge ngo ngo ni kwera ngo jewe ngo nakaya yaciye amfasha ndafise abantu baciye babimfasha. Ibikeneye kugira ngo uzuvuga ati naka vyaramunaniye n'ubu vyaramunaniye nawe vyari vyanse kuvyikuramwo hama ndaseruka nk'Imana ndabigukuramo. So the fight for gutara amataktika y'Imana haba hageze kwikora nawe ugaca usanga wabivuyemo, usanga uciye ucika intege, hageze ko hari hageze ko nawe nyene icizikiyerekana. Rero please, if you are going through a lot, neza ko ibideza kugufasha kubandanya usenga, bandanya bizera Imana, rabira uburorero ku bantu vyakunze, rabira uburorero ku bantu Imana yagiriye neza vyari vyanse,
ni musoma Bibiliya, muri Bibiliya hari ama exemple menshi gose y'abantu Imana yagiye yereka vyanse burundu. Rero wumve ko iriya Mana yakiragiye ntigeze ihinduka, niyo Mana y'uno munsi. N'uyu munsi uyizere, uyihe umutima wawe, uyereke ikuganirize, igukomeze, ikwigishize mu ivyo bintu uriko uracamwo, kugira ngo ejo uzosohoke uri ikindi kintu c'igishirira kitari wowe wari ejo. So, nivyo nagenda baganirize kuri uno munsi. Benarize. Nizari muri gahunda vraiment. Ndari muri gahunda gusa nyene jewe vraiment niyo mbandi imodoka ntundaganwa barantu. Nyibugira neza kw'Imana ku buzima bwanje, nkibuka ukuntu yantoranije mu bantu benshi. Iyi verse nayisize ku mubiri wanje kora ko inyibutsa buri gihe ko ntari umuntu asanzwe, ko natoranijwe mu bantu benshi, ko niko I am a chosen one, 1 Pierre 2:9 muze kuyisoma. Hama ibaganirize namwebwe. Hanyuma muze murakomeza kuvyo muravugana n'Imana. Ibintu abantu bavuga ko muzibira amatwi bro, n'abana b'abantu. Maybe ko ari bo shitana ikaraca mugira ngo bashike kuku bahungabanya amahoro yawe cyangwa bahungabanya ukwizera kwawe. Abo bantu zibira amatwi gire gutya. Wandanye uko ico bavuganye n'Imana yawe. Sivyo none? Anyways, kwa bakunzi banje rero ahanyerera bagenda batera inkuru ya nyuma. Dafitiye amavloge menshi ameze gutya, amwe narayataye yaratakaye, ayandi ndacayafise muri telefone, ayandi asaziye muri CapCut, ayandi ari kuri YouTube mugabo byanskunda yasohora. Rero munsengere ndabahesho kubera ko nyene birambana byinshi ibintu sometimes nkibagira ko ishena yo kubahasho nkabika. Bafite amavloge y'uburangira nka 5. Deja haize si mvuye Buraya mugabo byaranse ko ndazibaha, mugabo ndazifise nyinshi kandi nizera ko nzozibaha vuba kandi ko muzozira mukaryoherwa. Uburangira ntabwo ndarimanta agashene kanje ka kabiri kuyindi umwansi yifuje ko biricaye kwihomba, mugabo ntishobora guhomba kubera ko again my God is greater than all that. Tuzogaruka vuba n'ubwiza burenze, ama content y'ibisazi azodufasha mu buzima, kuguma turyohewe, kuguma dufashanya, kuguma twiga, kuguma tubaho turi abantu bari épanoui dans la vie. Tunabana hafi, sivyo none? Ndabashimire rero kuba mwandavye, ko nguvuge bye. Ngo babwire bisous. Ngo babwire mugire subscribe. Ndabite. Vuga batangura uvuge mugire. Mugire. Sabu. Subscribe. Sabu. Vuga subscribe re. Sabu. Ndagukunda. Uri kujya kubona. I love you so much. If you haven't subscribed yet, please do it now. Subscribe kuri channel yanje, mugabo ni mutaragira subscribe kuri Siren Vibes, genda uyigire kubera ko tugira tugaruke tumeze neza, turyohewe, dushima Imana, dusa neza, byose kubw'umugambi w'Imana, sivyo no?